kugira ngo rero ushobore gukora ivyo bintu ni ukwemera ugacafura, ukwemera ukicisha bugufi ukamanuka. Hanyuma gutyo umaze kumanuka, Imana nayo ya Mana nziza, ya Mana idukunda twese, ya Mana iri muri twebwe, ya yindi duha inguvu zo gukora, ya yindi duha inguvu zo kwihangana, naho biba bigoye umuntu akihangana, izokuduza igushire hejuru. Ni waba wifuza gutera imbere, birasaba yuko ivyo byose uja ku ruhande. Ni waba wifuza gushika hamwe papa wawe yagera canke abavyeyi babashika canke uharenge, kuko kenshi abavyeyi nibo twama turabirako, birasaba yuko ucafura, birasaba yuko uruha, birasaba yuko uryama bwije, birasaba yuko ukora amasaha arenze. Nubwo ushaka kuboneka neza, kwambara neza, nubwo ushaka kuba umungara, nubwo ushaka kuba bogare muri quartier, nubwo ushaka kuba umukobwa mwiza muri quartier, ugwaruka muri ino minsi benshi muri bo ntibifuza gucafura. Benshi muri bo bashaka yuko baguma baboneka neza, baguma baboneka ari abamungara. Ntibifuza yuko bobira icyuya, ntibifuza yuko bogenda kurondera. Na cyagihe utegerezwa kugenda kurondera mu bintu by'ubucafu cyangwa ukagenda gukora akazi karimo ubucafu kugira ngo ejo hawe hazobe hameze neza, ugasanga ntibabishaka. Ugasanga ashaka kuguma aboneka neza, ashaka kuguma yambaye neza, ugasanga ashaka kwinzara ziwe, ugasanga ari umukobwa yaraguze inzara, za nzara yarashizeko, kwinzara ziwe zitigera zicafura cyangwa zivunguke. None ndakubaza, agasanga utifuza gucafura, agasanga utifuza kuruha, ushaka bizogende gute? Ushaka gutunga biciye he? Ushaka ubuzima bwawe bube bwiza buciye he utarusha? Kubisanzwe kuba nko muri Afrika dufise ugwaruka rwinshi, iki kintu cyari kuba ari amahigwe ku gihugu, amahigwe kuri Afrika kubona ifise ugwaruka rwinshi. Kandi ugwaruka rwo muri Afrika muzorabe rurafise ubumenyi, ariko ugwaruka rwinshi ntirushaka kuruha. Rurafise ubumenyi ariko ugwaruka rwinshi ntirushaka kuruha, ugwaruka rwinshi ntirushaka kurondera. Abantu benshi cyangwa ugwaruka rwinshi muri ubwo gwaruka usanga n'ama opportunité iyo abonetse usanga babigaya. Umuntu uraje kumupropose akazi akakubwira yuko ivyo atavyoshobora. Umuntu uraje kumuha akazi uramubwira ati ariko birasaba yuko uduga ruguru, ngo yaye je sinoduga mu misozi. Umuntu uraje kumupropose akazi birasaba yuko asohoka igihugu akagenda nko mu bihugu bihana imbibe, agenda nko mu bihugu bihana imbibe, nk'ubu nko mu Burundi wacu tuhanuriwe na Tanzania na Congo n'u Rwanda, cyangwa agenda nko mu Bugande, cyangwa agenda nko muri Kenya. Ugasanga akubwira ati jewe sishobora kuvoyager, sinova mu Burundi, kubera ashaka kuguma muri ya confort, muri ya zone de confort yiwe, ashaka kuguma hahandi amenyereye. Nagomba ndakubwire ikintu kimwe, hajya ahantu umenyereye canke muri ya zone yawe de confort, hajya n'urupfu urimo. N'urupfu gusa nuko atari urupfu uzotwara umubiri wawe, ariko n'urupfu kuko ntibizotuma ukura, ntibizotuma uba uwundi muntu, ntibizotuma wevuriwe. Kenshi ugwaruka turakunda kutaba dufite ibibazo umengo byose bimeze neza, ariko muzoze murabaza abavyeyi banyu, muzoze murabaza abavyeyi banyu. Je hari akaririmbo nakunda kumviriza kera kavuga kati ushaka umuce ngo acika ijoro, ushaka umubira abirakuya, ngo nta ujya akatamugoye. Iyi ndirimbo sinzi abarundi ndibaza yuko muyize muri benshi. Iyi ndirimbo muramaze kuyumva kenshi cyane, kandi iyi ndirimbo by'ukuri ivuga ibintu byo mu buzima twaba tubona igihe cyose. Rero ugwaruka rwo muri no minsi ni kwari utakunda kwegera abavyeyi babo kugira ngo bashobore kubaza abavyeyi babo. Kumbure umuvyeyi arashobora kuba afise nk'abana 4, ariko ugasanga yashoboye kumainteninga abo bana biwe barize, barafise ama diplome,
canke ugasanga yarabarondereye ibintu bashobora gukora, ariko kenshi ntidukunda kubaza abavyeyi, ntidukunda kwicarana n'abavyeyi, ntidukunda kwitaho ngo tugende twicare na papa cyangwa na mama tumubaze ati mbega mama vyagenze gute, mbega papa vyagenze gute kugira ngo ushobore ivyo bintu. Uzosanga kenshi bazoguhinyisha bakubwira ati mwana ntivyari vyoroshe ariko Imana yaradushoboje, yaduhaye zijya nguvu, kuko iterambere, ibintu vyerekeye iterambere, ibintu vyerekeye ubutunzi, nukuri ni ibintu bigoye cyane, ibintu bigoye cyane. Ntiwibaze yuko naho twama tubivuga iminsi yose ngaha yuko kugira ngo ushobore kwacceda ku yindi level cyangwa kugira ngo ushobore kwacceda ahandi hantu ku rundi rwego, ni ibintu bitoroshe, kuko birasaba yuko witandukanya, birasaba yuko uva muri ya nzira wahora ugenderamo, birasaba yuko wigora, birasaba yuko uba uwundi muntu, uba transform, ukaba uwundi muntu. Iyumvire umaze nk'imyaka 30 cyangwa 25 cyangwa 20, ariko ya myaka 20 y'inyuma yawe yose urayihevye, uba uwundi muntu, uba uwundi muntu mushasha. Ni ikintu kigoye, ni ikorosi rigoye gukata, ryama ryahitanye abantu, ryama ryahitanye abantu kuko badashobora kurikata ahubwo barigwamo. Rero kenshi ivyo usanga twarigishijwe canke ivyo twabayemo usanga bitukwegera ahandi nyene muri vya bindi usanga ataco bitumarira, muri vya bindi bidashobora kudukuza, muri vya bindi twamye turabamo igihe cyose. Ariko kuri uno munsi nagomba ndaguhanure kino kintu kandi ucyumve. Kuri uno munsi nagomba ndakubwire ino message: nta muntu n'umwe atajya akatamugoye. Uno munsi muri Afrika egome hariho ibiturire, abantu bajya amafaranga y'ibiturire. Uno munsi hari abantu baronka amafaranga menshi, hari abantu biba amafaranga. Ariko nagomba ndakubwire ikintu kimwe: kuba uri umuntu afise ibifaranga byinshi cyangwa bari yegeranije ko ibifaranga byinshi ntibizokugira umutunzi, bizokugira umukene afise ibifaranga byinshi. Abo bantu babiri baratandukanye, ariko hariho abantu bashobora kuronka amafaranga by'ukuri bakayabungabunga cyangwa bakamenya ukuntu bayabayemo, ukuntu bayabamo. Uzorabe kano karore bama bagatanga kenshi abakinyi ba loteri y'amafaranga uronka hariya muri Rona canke muri xbet 1xbet mu Burundi canke mu bindi byose, ibintu ushobora kuronkamo amafaranga utayabiriye kuya canke utamanje amafaranga kugwa ko gutyo nyene. Uzorabe bari abantu bakina za casino bakaronka amafaranga menshi, n'amamiliyoni bashobora kuronka y'amayero canke y'amadolari canke y'amarundi canke y'amanyarwanda canke y'amashiringi barayaronka. Ariko mu nyuma ugasanga haheze imyaka ingahe 5, 6, ayo mafaranga yose yamaze kubava kubera bari ibitabagoye, kubera ni ibintu byabagoye ko gutyo nyene, nta plan imwe yari afise, nta objectif nimwe yari afise, ucu usanga ayo mafaranga yose aciye ahera. Burya rero nagomba ndakubwire impanuro: nubwo ushaka kuboneka neza, kwambara neza, nubwo ushaka kuba umungara, nubwo ushaka kuba bogare muri quartier, nubwo ushaka kuba umukobwa mwiza muri quartier, ni waba wifuza gutera imbere, birasaba yuko ivyo byose uja ku ruhande. Ni waba wifuza gushika hamwe papa wawe yagera canke abavyeyi babashika canke uharenge, kuko kenshi abavyeyi nibo twama turabirako, birasaba yuko ucafura, birasaba yuko uruha, birasaba yuko uryama bwije, birasaba yuko ukora amasaha arenze. Ndabizi yuko wanyumvise. Kugira ngo rero ushobore gukora ivyo bintu, nukwemera ugacafura, ukwemera ukicisha bugufi, ukamanuka. Hanyuma gutyo umaze kumanuka, Imana nayo, ya Mana nziza, ya Mana idukunda twese, ya Mana iri muri twebwe, ya yindi duha inguvu zo gukora, ya yindi duha inguvu zo kwihangana, naho biba bigoye umuntu akihangana, izokuduza igushire hejuru. Rero nkaba ndagushimiye, sinashatse gufata umwanya muniniya, ndashaka ndungike iyi message muri kano ka video. Kuba uraba ama video yanje naco byo gufasha, ariko ugumye muri ya zone yawe de confort, ugumye hahandi nyene, naco byo gufasha. Umviriza, ariko uzurafata kumbura ahantu wandike ca wumvirize uvuga ati naje ndashaka kuja muri iyi nzira.
gutyo ukore buke 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 buke, burya des petits changements for the grands changements. Nuko nyene bimeze mu buzima. So yari iyo message to you, yari iyo message nashaka gutanga mu gwaruka. Imana ibampezagiriye cyane kandi ibyo muri ko murakora bigende neza. Reka tuzosubire mu kandi ka video turiko turavuga ku kindi kintu cyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika to another level, gushika kwiterambere ryacu, gushika ku butunzi. See you next time. God bless you.